bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Rene iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbakengurukire kandi mbahe ikaze amakuru yacu kuri iyi saha, akaba ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye hatangaza ko umuganje wiwe ariwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu amagara amukitse, ndetse akaba arungitswe mu bitaro byo ngaha i Bujumbura bivanye nuko ngo yoba yafashwe n'indwara agiturumbuka. Aya makuru turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido, turaza akuyebashikiriza yose uko yakabaye. Naho mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira mu Gatumba aho ipfungwa ryamirizwa ry'urongoye ikirindiro cy'igipolisi ndetse n'icegera ciwe, nabyo turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Ntimuze kujya kure y'imonesha kure yanyu mukora cyane imwe ridende ya Isange TV. Mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira mu yandi makuru, hari umunyagihugu abaza umukuru w'igihugu impamvu ibiciro byo kwiyunguruza byadoze kandi yaratangaje ko igitoro cabonetse. Imije kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi yatangaje ko igitoro cuba kigiye kuboneka uko ri kwamye, ariko abanyagihugu bakaba bandanije bidoga impamvu iduga, hariko haragaragara iduga ry'ibiciro byo kwiyunguruza. Naho OBRB yo cyangwa se Banque de la République du Burundi, inkuru iriko iravugwayo ni iy'amafaranga arenga miliyaridi 10 y'amafaranga y'amarundi y'abanywanyi bari mu migwi y'ubutunzi rusange groupement financier communautaire. Ayo mahera ngo rero akaba yarabuzwe, bikaba bivuga ko abo bantu bishuza BRB cyangwa se Banque de la République du Burundi ko yo bariha kuko ngo ariyo isanzwe iriha ibikorwa byo vya za microfinance mu gihugu. Ayo makuru nayo mukanya ni ku buryo bw'idonido. Na Gitega, ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega yihejeje gusubiriza abanyamugambwe bari mu burongozi bw'uwo mugambwe muri iyo ntara baheruka kuronswa amabanga yo kuba ashinga amateka. Naho Bujumbura ho mu abarimyi b'umuceri barasaba ingingo yafashwe na SRDI kubangirwa. Aya makuru yose nandi ni mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka atuyabashikiriza. Reka subire ndabaye kaze rero makuru yacu kuri bw'idonido. Tugiye guhera kubiriko biravugwa ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yatangaje ko umugabo wiwe ari Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amagara yoba amukitse, akaba rero yajanwe mu bitaro vya ngaha i Bujumbura kugira ngo babandanye bamupima barabeho amagara yiwe yifashe neza. Imije kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Angeline Ndayishimiye yatangaza ko umugabo wiwe ngo yoba yahuye n'ikibazo gikomeye kandi ngo bikaba byagaragaye mw'ijoro. Rero kuri ubu ngubu rero akaba ngo atameze neza, akaba nyaruka mu bitaro byo ngaho i Bujumbura kugira ngo babandanye bamupima ndetse banarabira hamwe uko amagara yiwe yoba ahagaze. Turaza kubandanya dukora amatohoza tumenye ico cateye ubwo burwaye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yarungitswe mu bitaro byo ngaha i Bujumbura. Naho mu Gatumba ho ipfungwa ryamirizwa ry'urongoye ikirindiro cy'igipolisi n'icegera ciwe wa 27 gitugutu uyu mwaka. Mukuru w'ikirindiro c'abapolisi ca Gatumba Major de Police Sylvestre Shimirimana ku rubibe hagati y'u Burundi na Congo n'icegera ciwe Priscille Ndayisenga bapfungiwe n'iboro rikuru rya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi ryitwa Mpimba kuva ku mugoroba wo kuwa 5 wa 22 gitugutu uyu mwaka. Abandi bapolisi batatu nabo nyene barapfunzwe kuko amasoko yegereye iyo dosiye. Ivyo byatanguye mu gihe kandi umwe mu bihangange vyo mu bugendozi bukuru bw'igipolisi yagerageza guha igiturire izo ndongozi z'igipolisi. Bagiragejwe guhabwa igiturire baracanka. Yahora kandi yakora urudandazwa rw'ibinyobwa hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro ya Congo. Umunsi umwe amakarayo 27 ya boke yarafashwe imbere yuko ajabuka muri Uvira muri Congo.
yahaye umuriyoni n'igice izo ntwazangabo zirayanka. Niko amasoko yacu asigura. Inyuma y'aho yankiye uwo mutegetsi yoba yararungikanye umufuko w'amafaranga umugwi w'abapolisi kugira ngo izo ntwazangabo zigwe mu mucaha, ariko naho nyine ziranka. Ihagarikwa riteye ikibazo. Ivyo ariko biraba byahinduye isura kuva ku wa 17 Gitugutu uyu mwaka, aho hari abapolisi babiri bahagarikwa bafise agasaho karimo imiliyoni 2 z'amarundi zitwa ko zigenewe guhabwa izo ntwazangabo. Bahagaritswe kuwa gatandatu wa 18 Gitugutu uyu mwaka, ariko kandi umukuru w'ikirindiro ntiyabimenyeshejwe, niko amasoko yacu atomora. Okeye bwaho izo ntwazangabo zibiri, igisongerezi kimwe hamwe ndetse n'ujejwe intwaro mwikambi barahagaritswe kugira ngo babazwe mu gipolisi c'Inyamiramabi. Uwo ajejwe intwaro yararekuwe. Abo bandi batatu abo ba Majoro Nshimirimana na Ndayisenga nico gisongerezi bakaba barumvirijwe n'abakozi ba sentare ijejwe kurwanya ibiturire bakurikiranwa ku caha c'ibiturire. Ibimenyetso vyiremetanya. Amwe mu masoko ya muri iyo sentare avuga ko izo ntwazangabo zari zamaze amwe mu masoko yo muri iyo sentare avuga ko izo ntwazangabo zari zamaze kumvirizwa kuva ku wa 17 Gitugutu uyu mwaka. Ibyo vyerekana ko ari urubanza rw'iremetanya, niko bivugwa n'umwe mu ntwazangabo z'igipolisi atashimye kwidondora kugira yikingire uwo mutegetsi yategetse yabaye intandaro ihagarikwa ry'izo ntwazangabo. Yoba yategetse ihagarikwa ry'abapolisi babiri bakoreshejwe mu kuwagiriza izo ndongozi mu Gatumba. Ku munsi w'Imana wa 19 Gitugutu uyu mwaka, umugwi waje guhagarika abo bantu wari ugizwe n'indongozi zibiri nshasha zashizweho uwo munsi nyene. Mu masoko menshi bikerekana ko iyo dosiye irimwo iremetanya. Gutabaza ibiro by'umukuru w'igihugu hamwe ndetse nuko ubutunzi bwifashe. Intwazangabo zikorana nizo zipfunzwe zasabye ibiro by'umukuru w'igihugu gukurikiranira hafi urwo rubanza, bakabona ko intwazangabo z'akarorero zitofungwa ku karenganyo. Umutegetsi ari inyuma y'ihagarirwa ry'izo ntwazangabo yahoze ari umukozi w'igendereza, yama yavuzwe nk'ihohoterwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi, akaba ndetse anavugwa kandi mu rudandazwa rw'ibinyobwa vy'amagendo, isukari n'ibitoro hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Rudandazwa rukorwa cane, rukaba kandi rukorwa mu madolari. Gushika uwo munsi igipolisi cy'u Burundi ntikiragira ico gishikirije kuri iyo dosiye, nuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Naho mu yandi makuru, hari umunyagihugu abaza mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye impamvu ibiciro byo kwiyunguruza byaduze kandi igitoro carabonetse. Umunyagihugu yatwandikiye agira ati: "Jewe ndi umunyagihugu ava Ingozi, twari twanezerewe twumvise umukuru w'igihugu aturemesha ko igitoro casubiriye kuboneka ku bwishi, ahubwo ko ingorane ari bene amasitasiyo badashaka kugitora. Twari tuzi ko ibiciro bica bikoroka, none twaraye dutangaye. Ikitike rya Bujumbura Ngozi ryaraye ridugijwe ryavuye ku 16 by'amarundi rija ku 25 by'amarundi ku ma agence, aho kuri Zampara Box ho turi hamwe 35 by'amafaranga yaba 40 by'amarundi. Tubitahura, turipfuza ko umukuru w'igihugu akurikirana ibyo bibazo. Nimba koko igitoro carabonetse uko bikwiriye, Perezida na dufashe ibiciro byo kwiyunguruza bikoroke, ahandi ho kuzoba ari kudusiga inkore ku maso. Naho BRB, Banque de la République du Burundi, inkuru iriko iraravugwayo ni iy'amafaranga arenga miliyaridi 10 y'amafaranga y'amarundi y'abanywanyi bari mu migwi y'ubutunzi rusange groupement financier et communautaire. Ayo mahera kandi ngo rero akaba yarabuze, bikaba kandi bivuga ko abo bantu bishuza BRB, Banque de la République du Burundi, ko yobariha kuko ariyo isanzwe iriha ibikorwa bya za microfinance mu gihugu.
Simplice Nsabiyumva umuyobozi muri BRB we avuga ko abo bantu batari bafise uburenganzira bwo kwakira amafaranga y'abantu ndetse no kuyabika nk'amabanki, ahubwo ngo ko yemerewe gusa kwakira imigabane y'abanyamuryango hanyuma agatanga ingurane nto ntarenga miliyoni 6 Marundi ku muntu umwe ku nyungu nto maxi de pourcent. BRB ikibaza aho iyo migwi y'abantu yakuye ayo mafaranga menshi kandi ikavuga ko batarengeje ubushobozi bwabo kandi batari bafitiye uburenganzira bwo gukora nk'amabanki. Banki nkuru y'igihugu bwacu banki nkuru y'u Burundi bwacu BRB yarateye akamo igasaba abanyagihugu kuba maso ndetse no gutanga amakuru hakiri kare kugira ngo barwanye ubwo bubisha. Abatakaje amafaranga bo bavuga ko BRB ikwiye kuyabasubiza kuko ngo ariyo nzego y'igihugu ishinzwe kugenzura microfinance. Mu majambo make ni ikibazo gikomeye ku mutekano w'ubutunzi bw'abantu benshi kandi kirerekana ubushake buke bwo kugenzura. Naho igitegaho ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega rihejeje gusubiriza abagumyabanga bari mu burongozi bw'umugambwe muri iyo ntara baheruka kuronswa amabanga yo kuba abashinga amateka. Iryo koraniro ryo kuri uyu wa 25 Gitugutu y'umwaka ryemeje ndiho ku bwayo Victory umunyamabanga mu ntara ya Gitega ajejwe politike intwaro n'amategeko avuka muri komine Muramvya asubiriye umugumyabanga Honorable Oscar Ndizeye yahora muri ayo mabanga. Iryo koraniro ryemeje kandi ko Nzambimana Diomede asanzwe avuka muri komine Kiganda mu ugumyabanga mu ntara ajejwe abarurwanye akaba kandi yasubiriye Honorable Barutwanayo Joachim. Inyuma yo kweremeza ayo mazina umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega Honorable George Cimirimana yasabye abizewe gukorera mu runani mu ukumvikana ndetse no gushira mu ngiro amategeko ava mu buserukizi bukuru bw'umugambwe mu gushira imbere ineza y'umunyagihugu mu gutera intege n'iteka umugambwe. Mbarushimana Karini umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe inkino imibano imico kama ndetse n'ubuhinga ndangakaranga yaserukiye uburongozi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD yasabye abo bashasha kubandaniriza isemo aho abo basubiriye bari bayigejeje. Akaba kandi yanakeje abaheruka kwizerwa mu buserukizi bw'umugambwe ku rwego rw'amakomine abasaba ko icizere abanyabanga babashizemwo mu kubatora ngo ko bokivyaza umusaruro mu gukomeza amahoro n'umutekano ndetse no kudashigikira mu migambi y'iterambere ibashikana kuri yambona kazoza. Buramatari w'intara ya Gitega Leboire Bigirimana akaba kandi nawe nyene yatanze impanuro zitandukanye ahamagarira indongozi gushira mu ngiro imigambi biyemeje igihe biyamamaza mu gushiraho ikirangaminsi cirangurwa ry'imigambi abenegihugu baheruka gusaba ko borangurirwa. Naho Bujumbura aho abarimyi b'umuceri barasaba ingingo yafashwe na SRDI kubangirwa. Bamwe mu barimyi bo kumubone zone Mutimbuzi komine Ntahangwa intara ya Bujumbura baridoga ko bari bamaze imyaka 30 barima amatongo yabo mu gutera umuceri n'ibindi biterwa mbumbarugo, ariko muri kino gihe bakaba ngo batemerewe kuharima umuceri ku ngingo yafashwe na SRDI ishiramwe rijerwe gukurikirana igiterwa c'umuceri. Abanyagihugu bakavuga kandi ko abaje uko kubahagarika batanguye kubabuza kubaka none ubu bababujije kuharima umuceri, ibyo bavuga ko bitaborohereza.
bene amatongo canke abari bayakose bavuga ko uruhombo ari runini muri kino gihe batagira ayo bacira n'ayo bamira nk'uko abo banyagihugu babandanya babivuga, bagasaba ko iyo ngingo yafashwe na SRDI yobagirwa bakemererwa kugirima umuceri nk'uko bari bakose amatongo bizeye kurima ico giterwa, bakaba basaba ko bogira ico bakoze. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro.